mu ntaye mwashingiye abakunzi ba Burundi Blessed Family TV mwaravuze yuko mwamaze iminsi 3 muri koma umenga ivyo bintu biratangaje biragoye kuntu abantu bashobora kubitahura twashaka mubabwire mbega vyagenze gute kuko ntivyumvikana kuntu amara iminsi 3 ari muri koma hama kasubira kabaho byukuri biratangaje rero mwogera ikintu mubwiye abantu bakamenya ati mbega vyakurikiranye gute vyagenze gute muri rusange murakoze ico gihe ngerageje kubivuga mu majambo avunaguye kuko intahe iba ari ndende umuntu agenda aravuga ibice bike bike ico gihe nari ngiye kuvyara umwana wa mbere nari kuri programme ya cesarienne hanyuma ndagenda mu bitaro ngiye mu bitaro murabona ko ugenda ku mugoroba bagategura umuvyeyi bagaca bamukora nko bukeye hari kuwa Mungu ndagenda shitse ku bitaro barambwira bati rero wewe ingo tugutegure uribaruka neza umuganga umujinekologe yari yangiriye amakonsultation yari yambwiye ati wewe uzama wibaruka kuri cesarienne hanyuma abo baganga infirmiere ndabibabwiye baravuga bati oya ingo uribaruka neza baranjana muri salle ijya ababibarukiramwo ariko ngirirwa ubuntu banshira ku gatanda kanyuma aho ucushikira urugi rwo gusohoka aho gatanda rero ukaba ari gafise amapine ndakanyonga kubera ububabare murabizi umuvyeyi ari kubise ndagashikira urugi hajya rero hageze ko baza kunyakira baraza ubwo nyene aca arinjira wa ginekologe yambwira ko ntazovyara neza aca babwira ati uyu muntu mugira mwakire neza ntibikunda mugira mu mwiciremo umwana ntibishoboka ni mu munyarukane muri bloke baca barantwara muri bloke hanyuma ubwo nyene umwana murabizi ntibiteba baca baramukurayo ndamuraba kuko bagusinziriza igice cyo hepfo haruguru ububona ndamuraba umwana ndamubona hanyuma baramutwara kumutegura nanje barantwara aho nduhukira banjanye rero aho nduhukira ubwenge bwahereye aho kubera naciye nsinzira itiro kuva kuwa Mungu mwijoro nasubiye kwikangura kuwa gatatu sizeri yo kumugoroba iyo misi yose rero yaheze abaganga barampima ingwara malaria ingwara zishoboka barabura ingwara nimwe noba ngwaye gusa ivyo barambwiye ko nabagoye nka cama serumu bakagira n'ubwoba bati uruguma ruzohava rushonoroka abaganga rero baca bafata ingingo yo kuntera imiti iyo kutuma ntekereza kugira ngo simpave ncagagura nonone uruguma baca barantwara muri reanimation vya vyumba vy'indembe ariko nabo baravuga bati kuvyo kuri nyimba mufise abantu bashobora kumusengera twebwe ubwacu twananiwe ni mubarondere bamusengere ariko abantu badatera urwamo kuko murabona ko hano hantu ari mu ndembe ntibaze kugora izindi ndembe hanyuma rero baraheza bararondera bansengera baraza baransengera ariko haguma haza abantu bavuga bati oya nimuzana abantu batasenga bavuga cyane kuko murabona hano ko ari mu ndembe niho rero mu nyuma baca barondera abantu bansengera nko kuwa kabiri baransengera no kuwa wa gatatu abari bangwaje bari barihebuye ntibari bagifungura ariko rero kuwo munsi wa nyuma abantu bansengeye baransengera hanyuma bansengeye barahabwa ijambo riri muri Matayo ariko sinibuka neza igice ryerekana ingene Yesu yakijije abagwaye ryerekana ingene Yesu yakijije yazuye n'abapfuye niho rero baca bagira icizere baratangura baranezerwa bati uyu muvyeyi araza gukira ntimugira ubwoba bagenda mufungure ku mugoroba re nka sizeri niho bagiye babona ntoye ubwenge nkanuye baranezerwa cyane jewe rero sinari nzi ko maze iminsi 3 nakanuye mbona banezerwa baraza barambaza utubazo duke barambaza umugabo wanje none umugabo wanje yitwa Lino barambaza Lino uramwibuka ngo ntawe nari nibuka vy'ukuri mama yari imbere yanje sinamwibuka
abagenzi tubana twabanye bamfashije cyane bari imbere yanjye sinabibuka barambwira ngo tuguhe telefone umugabo wawe sinibuka nimero n'imwe nyene nikanguye ndi mushasha ibintu byose byaje bushasha barambaza none tuguhe umwana umwose ndababwira ati je nta mwana mfise nta mwana navyaye kugira banyumvishe ko mfise umwana vyarabagoye ariko ubwenge buragaruka bukebuke nca ndibuka bamunkuyemwo umwana ingene yarasa bamunzaniye ca ndamwibuka rero bantu b'Imana narashimye cyane ingene Imana yankuye aho hantu kuko nta muntu n'umwe yigera yumva ingene umuntu yomara iminsi 3 uko kuntu nabo nyene bavuga bati aya makanti tuyatahura kuko abandi umunsi urahera ariko nta minsi 2-3 yari bwahere ibintu bimeze uku rero Imana jewe yarankuye aho hantu urukundo rwayo nararubonye umuntu avuga ko atarabona urukundo rw'Imana by'ukuri Imana iradukunda cyane jewe yarankuye aho ariko nagumye mvuga ati Imana igukuye ahantu ibifise ahandi igomba kugushikana atakintu na kimwe ubonye woronka iki ushingira intaha Imana jewe yarinze ishikana ku gakiza yanshishije ahantu heshi yanyeretse urukundo inshuro nyinshi iransimbisha urupfu inshuro nyinshi ariko yari ifise ahandi hantu igomba kungeza ivyo rero ndabishima umwami Yesu amaraso yiwe n'ay'igiciro yaratugiriye ikimazi bantu b'Imana rero amaraso ya Yesu ntabapfire kubusa imbabazi ziwe ntizibapfire kubusa kuko kera bahora barinda gutanga intama ariko ubu nta nagasihiri nta n'ifaranga Imana idusaba kugira tugirire imbabazi ni ku buntu ni kugira wa mutima gusa wicujije ibyaha hama Imana igaheza ikakubabarira ico rero ndagishima Imana cyane ubu mbere ni naryo banganjewe ngendana ryo kumva umwanya wose no kwiyeza kuko nzi neza ko amaraso ya Yesu yansesekeye kandi atamfiriye kubusa kandi nzi ko kwiyeza ataco bitanga kirakumva gususa umutima wicuza ushaka kwegera Yesu arakubabarira vy'ukuri jewe Imana yankuye henshi ndayishima mwami Yesu amaraso yiwe ndayashima kandi nzamba ndayashima kuko yankuye kure murakoze Imana ibahezagira bakunzi ba Burundi Blessed Family TV turabashimiye kuba mwakurikiranye ino ntahe murumva ko ari ibintu bitoroshe rero kugira ngo mukomeze kubona bishasha tubashirira kuri page yacu no ku channel yacu twashaka kubasaba gukora like share na subscribe kuri channel yacu ya YouTube yitwa Burundi Blessed Family TV tubasaba no kugira follow kuri Facebook kuri page yacu ya Burundi Blessed Family Ministry murakoze hama tugarutse kuyu umuntu adushingiye intahe twashaka kumubaza mbega nta kintu mwotekerera abakunzi bacu bariko barabakurikirana murana Imana ibahezagire ariko nagira ndabibutse ko turi mu bihe vya nyuma umwami Yesu yaradufiriye amaraso yiwe arayasesa kandi ntiyayashesheye ubusa rero ndavye ukuntu Imana yanyeretse nashaka ndababwire ndabatumirire kumwakira nk'umwami n'umukiza kugira ngo amaraso yiwe ntaza bapfira ubusa kuko nk'ubu nyene inzamba yovuga turi mu misi ya nyuma Yesu atazaradusabira imbabazi imbere y'Imana inzambe bayaravuze ariko rero mugume mwiteguye mwe wese yitegura hari kwitegura nako kumwakira Yesu no kwizera ko amaraso yiwe yeza ivyaha mwame mwiteguye kuko inzambe umunsi wari wose yovuga aho uhagaze hose ubuziti jewe mbega niteguriye gute kwakira umwami Yesu niteguriye gute kuba umugeni wa Yesu hanyuma nashaka kubatumirira kugira ngo mubandanye mwumva intahe muri benshi mugire subscribe kuri Burundi Blessed Family TV kugira ngo mubandanye murabi intahe muri benshi canke mugire follow kuri Burundi Blessed Family Ministry kuri Facebook murakoze cyane umwami Imana abahezagire yongera abahumugisha murakoze